Tuganire gato. Mbega kanseri y'ibere woba uyizi kwiki? Kanseri y'ibere ni imwe mu makanseri ateye ubwoba kw'isi yose. Ibere ni igihimba kiri hafi y'umutima. Bigashoboka ko iyo umuntu agendana kanseri y'ibere atayizi ishobora kumuhitana burundu. Iyo umuntu agendana kanseri y'ibere, ibere rigira impinduka nk'ibimenyetso bitandukanye arivyo bikurikira. Ibere rirashobora kunyunyuka kuri bamwe. Ku bandi ibere riravyimba. Ibere riratukura. Imoko ry'ibere ririkama amazi. Imoko rirashobora guhinduka. Mbega kanseri y'ibere yoba iterwa n'iki? Gukura, akaronda ko mu muryango, inzoga, ibiro vyinshi, gufungura nabi. Mu biharuro vyakozwe mu 2020 n'ishirahamwe rijejwe kwitaho amagara y'abantu kw'isi ariryo OMS, rirerekana ko abagera ku 355 aribo bahitanwe n'indwara ya kanseri y'ibere mu Burundi. Ishirahamwe rijejwe kwitaho amagara y'abantu OMS ryarakoze ubushakashatsi rikerekana ko abagera ku 2,300,000 aribo bari bagwaye indwara ya kanseri y'ibere, nayo 670 aribo bahitanywe n'indwara ya kanseri y'ibere. Menya neza, iyo ibere rifise impinduka ntibisigura yuko ari kanseri y'ibere, ariko mu gihe ari impinduka utarumenyereye ukwiriye kuja kwa muganga kwipimisha kanseri y'ibere. Mwomenya ko kanseri y'ibere iyo itowe kare iravurwa igakira.